ndabaramukije amahoro y'Imana bariko baradukurikirana. Iyi ni Nierido 257 kuri mikro ni Queen Udias, nkaba ndi kumwe muri studio na Elias Shadrack Kamangila, the guy from Burundi, East Africa. Hala. Yeah, rero uno munsi ngiye kubaza Elias Shadrack Kamangila nkuko yangize. Yarambajije ibibazo birananira kwishura. Byarananiye kwishura uko umva ni ibintu byagiturumuka. I was like what? Yeah, rero uno munsi nanje ndamubaza ibibazo. Muganda kwaza ibibazo nyene kwanza. Okay, nshaka kubaza rero ikibazo nanje. Ni ikibazo wambajije. Rero nshaka kucishure nanje kuko ni kwa kundi bavuga ngo nimpanguhe cha sinzi ukuntu bagira bavyita. Umbajije ibibazo nanje ndakubaza. Ego rero warambajije uti hariho umugenzi wawe yo baragukoreye ikintu mu buzima. Ikintu wibuka ukavuga uti wow. Okay, yeah. Arahari. Kinini ya gitoya. Kinini ya cyangwa gitoya nyene. Reka ntangure n'ikintu gitoya. Reka ntangure ikintu gitoya. Ikintu gitoya kuri jewe. Ariko ku bandi bantu usanga ari ikintu gitoya. N'abantu benshi bavyibagiye. Urabona man mu buzima bwa misi yose. Abantu nk'abantu twaciye ku ntebe y'ishuri. Abantu twagize n'abantu benshi bagadufasha tukabafasha. Ariko nyene ugasanga rimwe na rimwe abantu ntitubibuka ngo tubavuge ngo tubashimire ngo byategerezwa. Rero je gihe kimwe najenanika kuri tab kwishuri. No mu bibazo nije nagena kwanika kuri tab. Ece gitwara mu kibazo. Nkuko bimenyeye baraza ndagena kuri tab. Mwe ndiko nandika ndavuga ati kire kibazo kiramyora amaso. Uko ndiko ndandika. Andiko wasanga ndiko ndahondura haje nyene ntango kubihondura ndiko nandika. Rero ndashobora mu ntebe ndicara turakora. Twege kwishuri twiga ko abanyeshuri twari benshi hariho ABC. Rero batugabura mu class atandukanye kugira ngo nturabire kuyundi hacemo umwanya hagati y'uwundi ku ntebe na y'undi. Haha ndi mwateguye n'umuntu muza gutisha. Wasanga ari kibazo. Rero icyo gihe bashwadushira umva nk'abantu wasanga mwigana muri A. Wasanga mudakorera hamwe. Mukorera hamwe nawo muri B nawo muri C abantu utamenyeranye. Kuko ishugiye kigiga ko abantu benshi. Hariho n'abantu wasanga utanazi. Yeah. Rero ndandika ibyo nzi birahera. Ndamyara amaso nyene. Rero uyo muntu sinzi ngene yabonye ko byamenya amaso. Yaro mwigacha ko yari uwo mu indi shuri. Twigana mu ishuri. Sinibuka ni ishuri yiga mu cyo gihembe. Sinibuka ko yiga muri B cyangwa muri C. Nta nibyo nibuka. Wowe wari muri A. Cyo nari muri C. Sinibuka ko yiga muri A cyangwa muri B. Cyo nari muri C. Sindanavyibuka neza. Ariko iyo nkuru ndayibuka. Namye amaso. Acarambwira Elias icara neza ndakudigita. Uko nyene kwanza natangaye kubaza izina ryanje. Icya kabiri ndavuga how turamukanya nawe duhura ni wawundi arengana nkarengana. You understand ya baba muri amdu afite n'ubucuti noti mu murankana mugo atabucuti ya ariko umuntu anyaragira umutima mwiza cyandicara nyene uregamira ati dusoze ntuhanza n'imvana ngenda mushimire ucumenga ngiye kumushimira kubera uno munsi anyeretse like you understand ushobora kumvugisha ko arakora ikintu cyandavye yagize ariko yagumye mu mutima n'ubu na postinga nk'ikintu kuri Facebook cyararikako ti wewe yari na majeni sinigenda kubivuga n'abantu ya nawe ngoshaka n'izina nawe babwira kuko I'm so proud nta muntu atarasoba je ndani wa muntu ashaka gutegura imbaho kubivanye n'ukuntu sinakuze ndufise ubwo bintu by'ubwoko bwo kwiba je ngize ngo nibe wowe ufata nabo hano gitangwa kubiriyaje mu maboko ikaramiza koro wowe umuntu wese yoshafata umugabo vraiment kwere cyangwa kubwirana je numva atari kibazo none ivyo wumva atari kutrisha n'ubundi uko bawanzi ivyo utize je nige kimera rigeze kubaza umwarimu ndavuga none mwarimu je nagiye gukorera amahera nakoze nahembwe sivyo nayakoreye naraye kwijoro nkora ndagenda guzima ikate ngomye gusabikanya n'abandi ikibazo ni cya mwarimu agize nta kibazo nakimugize voilà naraye ndiga ijoro ryose amazi naraje mu ibasi amaguru naraje mu ibasi y'amazi mu gitondo ndashise ku ishuri umuntu arankoze ku ishati ndamudigise ntamba ko nateguye nabyizo biri mu mutwe wawe ndamusangije ni cya yaratweza biba bisa naho nyene ubumuhaye amahera umuntu umufashije agize wewe usazije ntibyemeye so ikintu cyabaye nico vraiment abantu babifata kari ibintu bisanzwe n'abantu bakibazo kwibuka avuga ati warigeze kunyereka mu kibazo byananiye Imana ngere mugani baza ko biba bivana ko hari umuntu avuga ati jewe
classe yacu kuko hari amashuri nabigisha babazi rirya shure mu gucisha barasatse ugasanga ko bajya ugiye no gusiyuva n'umutwe wajuje kuko usanga ari kubwirana kuva ku ntebe ya mbere ngagushika ku yanyuma ugasanga ishure ryose barabwirana rero hariho abusanga umengo ni ibintu bisanzwe bitegerezwa kuba mugani baza ko nawe ushobora kuvyuka kuko nkirango kubera utari usanzwe utegura imbaho cyangwa utari usanzwe utrisha rero nibaza ko I don't know sinzi ni vyari vyoroshe wonyene no kugira anyereke ni vyari vyoroshe twege imbere baratugabura mu masare kandi nkaho ku ntebe wasanga ari ikintu icaye ndumwe ni vyari vyoroshe muga mwicara mukurikana ku ntebe ariko haraca mu intebe hagati ya wabyumvise ahubwo nawe bagujye haraca mu intebe nawe bagujye yari itanze kwabaye kwitanga vraiment kandi Imana muhezagira kandi novuga nyene yabikoranye n'umutima ukunze nyene like ya nukuri Imana muhezagire kandi yaramfashe kandi abantu benshi bamaze kwerekwa kugira ushobora kuba uri umuntu watisha ushobora kuba kuko none uwo vyumva haca mu intebe hagati ukaca wegame ukavyumva umuntu akubwiye hariya ku windi ntebe reka nanjye naba navyize suvuga ngo sinaba mfise na notion kuri ivyo hawa umuntu akubwije muri tangura ukaca wumva oya paranga ushuka mu kumva ati bino bintu bijanye n'ibi n'ibi nk'ubu no kubwira definition ensemble mathématique ntayonze nawe nibuka nawe nibuka umuravuze ijambo rimwe uca wibuka irindi est un groupe de nabyo nibuka nuko oh my god nta kintu nakimenya so rero urumva nkuko Imana muhezagire cyane je ndavyibuka sinzovyibagira ahantu uri mwana w'amama ni kuri jezo baragushimira cyane Imana muhezagire yaransoveje kandi kandi tuba dukwiye no gushimira nk'abanyeshuri murahura n'umuntu mwiganye iki yahora biraba ni wawe ntanakubwiye usanga ati waransoveje ndibuka ro n'umutipa warabivuga akavuga ati ari gusanga haje hari inzoronka kazi haba nange ncinda burunyereke sova tujane kugira ro akazi nawe uzongera kuronka n'ahandi uzogumundindiriye manzo guheza ko yaguye dubura sara nk'ive hama gikuru naco rero ico abandi bona ko bari gikuru kwico bavuze yuko ari ikintu umuntu abona umengo ni gitoya ya rero ikintu umuntu amaze gukorera ukavuga uti antu kavire mu kintu this is very big ikintu gikuru sinovuga ngo ni gikuru ni vyinshi cyane bamaze kunkorera ahubwo ngomba kuvuga ikintu cyantangaje ya sinovuga ngo ikintu cyo cyari ikintu gikuru ngomba kuvuga ikintu umuntu yankoreye kirantangaza ya kuko ibintu bikuru vure abantu baza kunkorera ibintu byinshi ndamaze gufashwa n'abantu benshi cyane nubo abantu bakimfasha neje abantu bazobandanya bamfasha mugabo ikintu umuntu yankoreye cyantangaje n'umuhungu yitwa Ernest tamuvuga twarahuriye mu bihugu tugiye gushaka ubuzima tugiye kurondera ubuzima duhurira mu ivyo bihugu turahura turamenyana turi inshuti tubanyene nk'abavukana ntimwari musanzwe muzi nawe oya nibwo dusanzwe tuzana mwahuriye wacu twahuriye tuba inshuti twabajama haragera igihe ngira ikibazo ndamwaka amafaranga nambwira ngurana amafaranga kanaka amafaranga atari make vraiment arambwira ati je abantu ngurana cyo twankana nta n'unsubiza amafaranga ndikunda atinya kugurana nambwira ati ndabwira ati ntugire ikibazo je ngurana nukuri ibyo bintu byabaye ntibizoba je ngurana ibintu bizogenda neza hama nyene arampaye amafaranga ndayakoresha ibyo nashaka kuyakoresha emuga ukwezi kwa mbere ku kazi uko akazi kwakora ari commission job wahembwa bivanye n'ivyo wakoze ntivyagenda neza nyandonde ndamurondera ndambwiye ati oya ibintu byagenze kunuku ntivyagenze ndabitahura ikindi gihe kandi ukwezi kwakurikira ndamubwira ati ibintu nyamara ntivyagenze neza ukunuku agize we nta kibazo umunsi wa rose uzocuyama ebana rero amahera nararonka ariko nawe bamfise ibindi bintu iwe yakoresha byinshi rero ico gihe arandondera arambwira ati emugabo y'amafaranga nenda yakeneye gute namwe mwaje amafaranga ntayo ndaronka kandi aya manya tuvugana na mama aragwaye nahuze n'amafaranga ndamurungikira ayagize pole mugabo wihangane kumugoroba ya telefone ambatoya nakurunkiye amafaranga umurungikire mama we ayo twishuzanya we na je tuzobara twishuzanya ayo yamurungikire gusa ayo yarunkire mama I was like what ubu numeraniye amezi arenga 5 nambwiye ko kwezi gukurikira nzomuha amafaranga kandi yaranyihanikije kambwira ati yamara je umuntu nguranye turankane kunuko aya mafaranga numva umenga sino yaguhanye ati ubundi nkanga amafaranga mba ndite yari guheba ariko amafaranga ni menshi kuko namasabye amafaranga menshi akacampa amafaranga ndugikira mama
we tuzoba ari kwishuzanya mu nyuma ivyo kandi sayaguranye sayiyongera kuyo yagize yarakugabiye yarayangabiye wow sayiyongera kuyo nzo azonyishuza wow awuzarake subiramwe sinabitawe neza agize ayo mafaranga we yarunkire mama ni nkuko n'umuhungu wa murungikiye ni nkuko ni mama wa ni mama murungikira ayo mafaranga hama wewe ayumfitiye urayatse we tuzokwishuzanya nyuma we rinda tuzofatana amashati muga mama yagize naco wow icyo kintu cyarantangaje rero navuga none abantu bagira imitima gute bimeze gute you know yeah icyo kintu vraiment n'ubu ndakimubahira Imana muhezagire ari hose Imana muhezagire yeah aracari muto akora ibintu by'abantu bakuze muradamura duratwica tuko turaganira nyene antuko nyene urumva ko nyene ko muraba havuga mwana ndakubona kure ya kandi Imana ishikari mu kugira amagara meza no gukora azogera kure ya twakoze ikintu kiza kwa amafaranga ni ikintu gitandukanye abantu benshi cyane aba bavukana abana ya narose namuhaye ndamubwira ati none agizeho ya ajya twamuhaye mama aje ufitiye naye atora amafaranga hamwe birakomeza ya umva n'ubu ntanaye kwishutse ahanshutse gute kandi yahaye mama wiwe je namara yo namuri ari yanguraye akoze ibintu byo waje nayamusubije so ya ni ibintu byiza vraiment Imana muhezagire cyane kandi urumva ko ivyo ni ibintu ofete hariho ukuntu umuntu ashobora kuyumvira mu bihe kana kwa vuti none we bikugendera gute ushobore kuyumvira gutya muri kuko nk'umuntu deje amaze kuba gufitiye amahera ibintu byo kuvuga ngo umuhe ayandi mafaranga namwe ya mbere atara yari biba bigoye cyane kuko hariho n'umuntu avuga ati naka sinzosubira kumugurana amahera kubera narigeze kumugurana aca aramperanira urumva mugona urumva ukuntu yagize byari byakugoye kumuriha mugabo avuga ati nayandi ndamuhaye it's okay wow Imana muhezagire cyane rero turakwiye kugira nyene uwo mutima wo kuyumvira n'ingoga ibikenewe nyene tutaravye ngo situation imeze nabi cyangwa tugafashanya nyene n'abandi bagende tukabanda tugira n'icibutso umuntu akagira icibutso mu mutima wiwe avuga ati naka yaramfashije cyangwa gutya ntitubigiye kugira ngo twiyerekane ahubwo tubigire kugira ngo tureme iyindi nsi nziza irimo ivyizigiro n'umuntu akaba hazi afite ivyiziga ati naho ndi ngaho no munsi nakazomfata ukuboko uri yamfata ukuboko nakamfata ukuboko hama nanzishobore kugira kure so nuko murakoze cyane abadukurikanye bose iyi ni Edo 257 nkuko twatangwe tubabwira kuri mikro ari kumwe na Queen Audience kumwe na Area Shada Kamangira the guy from Burundi East Africa tubanda tubibutsa kugira subscribe mu partager mwongere mugena ama commentaire muduterera ivyiyumviro kugira ngo tubandanye tuba umuryango munini wagutse kandi dushikane kure cyane naho utaha bye bye